inyuma y'itangwa ry'itariki ntarengwa ryo gushikanira amanota y'abakozi ba leta mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, umushikiranganje yashimye urugero vyakozweko aho yamenyesheje ko ku madosi 103,910 y'abakozi bahembwa n'ubwo bushikiranganje ko hamaze gushika amanota y'abakozi 95,337 agasaba n'izarashikanwa n'ubwo ari zike ko nazo zonyarukanwa. Seze twarabahamagariye tubamenyesha ingene twifuza uno mwaka ugenda kuvyerekeye itangwa ry'amanota ry'abakozi ba leta kugira batangura umwaka bagononokewe. Twari twatanze ikiringo ntarengwa c'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yuko ujejwe kuzana amanota wese amanota y'umukozi yotegeza kuyashikana mu bushikanganje bw'abakozi n'akazi. Twagomba by'ukuri dushimire abarongoye ubuzi ko ako kamo barakitavye nubwo hariho abo byagoye gushika kuri no saha tuko turavuga ku madosiye ya fonctionnaire ibihumbi 103,910 basanzwe banditswe bahembwa bakora mu bushikanganje bw'abakozi n'akazi mu bisata byose bitandukanye by'igihugu. Hamaze gushika amanota y'abakozi 95,337 ni kuvuga ibice 91 n'ibice 7 kwijana. Amanota abakozi batarashikanirwa amanota mu bushikanga aho yatoza gushika n'abakozi 8,573 ni kuvuga ibice 8 n'ibice 3 kwijana. Abo nibo amanota yabo atarashika aha uko yatoza gushika. Aha twabatumenyeshe kandi ko muri iyo ntumbero nyene turifuza yuko aba 91 kwijana uku kwezi nyene atakigwanye mu buhinga boba baronkejwe izo anare zabo kugira batangure umwaka bagononokewe kandi uburenganzira bwabo bwubahirijwe. Duhamagariye rero abo batarashikana nubwo ari bake n'abakozi ba leta kandi nabo barakeneye gutunganirizwa, ariko nkuko twari twabishikirije abo vyega bategezwa kuzobihanirwa, ariko abakozi bateza gutunganirizwa bobo ntibogwa mu mporero. Turasavye rero izo nkeya zisigaye nazo nyene zinyaruke.